hariko harakorwa iki kugira ngo abariko barubaka mu gisagara ca Kayanza no ku mabarabara bubake neza kugira ngo igisagara ca Kayanza kigire ishusho nziza? Ico kibazo twarakivuganye n'urongoye asanga aserukira ikigongoha hano mu ntara ko na cyane abantu bose bari barubaka bobashikira kugira ngo babigishe kandi babumvishe kubahiriza amategeko, na cyane mu kuza barubahiriza amategeko agenda inyubako. Twarabonye yuko mbere hari n'abubatse y'amazu y'amagorofa ugasanga bubatse ataruhusha bafise, ugasanga umuntu arubatse igorofa igeretse rimwe ndetse kabiri ataruhusha afise. Ico nabonye yuko umengo harimo no kutamenya ko kugira ngo wubake inzu nk'iyo ubanza bwa mbere wo guhamagara abahinga bakabanza bagapima ivu, hanyuma ndetse ugasaba n'uruhusha kugira ngo iyo nyubako uriko urubaka ejo ntizohave iteza amasanganya. Rero ndashima abarongoye ikigongo hano mu ntara bariko barabikora, ndetse n'abubatse ayo mazu twaravuganye n'urongoye ikigongo hano mu ntara ko yobagirisha inama n'abadafise vyangombwa babirondere, kandi naramusavye yuko yobafasha kuko benshi babikoze mu kutamenya. Aha rero n'iki gisata turahamagarira abenegihugu na cyane kuza barubahiriza amategeko ajanye n'ivy'inyubako. Igihe mutanguye kurongora intara ya Kayanza, mwarahamagariye abanyagihugu murongoye gushiraho utuzu twa sugumwe twiza buri rugo, mbere nimwasize inyuma utuzu tw'ubunywero hamwe n'utuzu tw'uburiro benshi bita ama-restaurant. Mbega mubona akamo mwateye ko bakaritabiriwe ku rwego rungana gute? Ikibazo kijanye n'utuzu twa sugumwe twagiye turasaba abenegihugu yuko batwubaka. Mu gihe nariko ndagendura intara yose naciye mu makomine yose ndababwira yuko abenegihugu bateza gushiraho utuzu twa sugumwe twiza tumeze neza kandi dusakara. Ico gihe nari natanze yuko ahari mu mwaka uheze ko uyu mwaka wa 2021 wategerezwa guhera vyakozwe. Muri raporo mfise uno munsi mpabwa na bamestane vyarakozwe koko, vyarakozwe ku rugero mugabo sijana kwijana, mugabo turageze ku bice 70%, kandi uwo n'amande ariko turabaca amande ashika 10,000 ku muryango dusanze utubatse akazu ka sugumwe. Burya rero ntivyoroshe kugira ngo abantu bavyumve, kuko bari bakigendera muri ya mico ya kera yo gukora ivyo bigombeye kumbure bakavyita mu kugwiza umwavu, ariko n'ivyo nabishira mu kutamenya. Uno munsi rero abajeje intwaro, abajeje amagara y'abantu bariko barahimiriza kugira ngo bishe umwenegihugu yuko kugira akazu ka sugumwe ari vyiza cane, kuko bituma turwanya za ndwara ziva ku mwanda. Tukiri aho nyene, umugambi MV watangwe warubatse utuzu twa sugumwe mu gisagara ca Kayanza mu ntumbero yo kugwiza isuku n'isukura mu gisagara. Muri ico gihe haribonekeza utwo tuzu twa sugumwe tutariko turakora. Habuze iki kugira ngo utwo tuzu dukore abenegihugu batwifashishe? Muri uwo mugambi nyene mutwo tuzu bubatse hariho n'akazu ka sugumwe kubatswe n'uwo mugambi nyene mu gisagara ca Kayanza, aho benshi bita kuri Access School, ni ishure ryigenga. Ubu haboneka yuko iryo shure ryahevye rirazitira ako kazu ka sugumwe.
mbega koba karatinze gaheberwa iryo shure ryigenga Access School canke koba kazifashishwa n'abanyagihugu? Murakoze. Utu twa sugumwe twubatswe n'ishirahamwe ryari ryaje gufasha kugira ngo utu twa sugumwe cyane cyane tuboneka hano mu gisagara. Ni ukuvuga harabayeho kwakira ubuzu bwa sugumwe by'imfatakibanza. Ni ukuvuga utwari tumaze kuzura uno munsi turakoreshwa, hanyuma aho tutarajaho naho kumbure bazobandanya kudushiraho. Kw'iri shure yisumbuye novuga uno munsi iryo shure abanyeshure basanzwe bakoresha no kutuzu twa sugumwe, ariko ngaha novuga yuko si bibi cyane kuko n'abo banyeshure ni abenegihugu, ni abana bacu. Ikibi ni uko abenegihugu nabo nyene bobuzwa uburenganzira bwo kugakoresha. Rero gusa icyo dusaba urongoye iryo shure, ndetse turamaze kuvugana na musitanteri asanzwe arongoye no komine ya Kayanza ko yo muhamagara bakavugana, kandi baramaze kuvugana kugira ngo uruzitiro yari yashizeho ashobore kurukuraho, noneho abenegihugu bashobore kwitabaza cyane cyane akazu ka sugumwe bari kw'iryo shure bita Access. Abenegihugu bitura amavuriro amwe na cyane cyane ibitaro bikuru by'intara ya Kayanza baridoga ko bakigwa nabi, bigatuma baja kwivuza mu zindi ntara nka Ngozi n'ahandi. Hariko harakorwa iki kugira ngo iyo ngendo ikosorwe? Ivyo nama nabivuze kenshi yuko umwenegihugu yatakiriwe neza kwa muganga, ndetse ubusongereye isibe mu ngwara afite. Ndamaze kugendera n'ivyo ibitaro vya Kayanza, ndamaze kugendera n'ayandi mavuriro ari ngaha mu ntara. Akamo ni kakandi ko gufata umwenegihugu neza. Ivyo nivyo hari abaforoma bama basamaye, ndetse notanga n'akarorero uku kwezi kwa Kigarama guheze, ndazi yuko hari umwenegihugu yanyituye avuga yuko yajanye umurwayi yari yagonzwe n'ikinga kandi ababaye cyane, mugabo aramara amasaha arenga 2 ariko arava atarakigwa. Ico gihe nace ndondera urongoye ibitaro vya Kayanza, turavugana, acarondera umuganga, asanga umuforomari yamwakiriye ntiyari yabwiye umuganga yari kwizamu. Ariko Imana ishimwe ko uwo muforoma yakoze ivyo yarahanywe. Umurongo ivyo bitaro yarambwiye yuko yaciye amuhana, kandi ni vyiza. Hari nonde mu bindi bitaro nawe nyene mu bitaro vya Gahombo yigeze gutakira neza umuvyeyi aje kuyibaruka, ndetse biranashika umuvyeyi aca umwana yibarutse acagira ibibazo, n'uwo muforoma nawe nyene yarahanywe. Iciza rero nuko abakora bene ivyo bahanwa. Najewe ndamaze kuhagendera katari gake, narabibonye. Hariho impanuro maze kubaha zitari nke. Ndibuka n'undi mugwayi je nigeze kuyicanira jewe nyene, hanyuma yandikiwe yuko atega urushinge isaha 12 z'umugoroba, hagera saa 4 ataratega urushinge, ku buryo abahinga bavuze bati iyo hashika amasaha yo mwijoro hagati atatega urushinge yaca asezera isi. Narakaze cyane, nsanga umuforoma yariko arakora yaribagiye, atashe ntiyabwira uje kumugombora yuko ari umugwayi ari muri chambre kanaka.